Ugushimira nkuyagire n'abandi bakurinda hase Ugushimira nkuyagire n'abandi bakurinda hase Ukiza bwawe imbabazi zawe ubuntu bwawe n'ikigongwe cyawe warangiriye ibyiza bitagira ingero Ugushimira nkuyagire n'abandi bakurinda hase Bakenyezi haguruke mwiyere kumukama Ugushimira nkuyagire n'abandi bakurinda hase Kubw'Imana mushobora vyose nyene urukundo impuwe n'ikigongwe we wagiriye ubuntu twebwe abarundi tukaba turi mu mahoro uno munsi nuhezagirwe imyaka yose muri vyose na hose ni mwame mukenguruka kuko ari Imana ibashaka ko muri Kristo Yesu ntivyoroshe muri iki gihe yuko umuntu yoronka ijambo avuga kiretse ijambo ry'indemesho indemesho kuko twese turagandaye iyo tugandaye rero ni igihe c'amageragezwa ni igihe haba ibitsitaza vyinshi kuko umutima naho wokwemera ukavyakira umubiri uguma nawo uremereye ugahava ukaremera umutima nico gituma atabundi buhungiro mu bihe nk'ibi tuba dufise atari ukuja mu Mana tugafatanya igisabisho kugira ngo dutsinde amosha mabi kuko igihe nk'iki nico gihe c'umugwanizi shetani rero ndakenguruke cyane umugambwe CNDD-FDD wamaze kutumenyereza igisabisho nk'iki gihuza amadini yose ari mu gihugu cacu ndetse kiri mu bimenyetso bikomeye sogokuru wacu yadusigiye ukwiye no kunezerwa cyane kuko Imana yaratugiriye ubuntu kuko ibihe nk'ibi twari kuba turi mu mwijima none Imana yaratugiriye neza iturungikira mpwemu nziza iduha umutima wo kurema twese rero tubaguma turemye ibi turimwo koko n'indinganizo y'Imana nagira gatoyi ndabibutse kugira ngo mubone yuko koko iki gihe ari ico kengurukira Imana twebwe turabarundi ku buntu yatugiriye sogokuru wacu ntiyagiye mu buryo busanzwe abandi bagendamwo kuko Imana yarabiteguye neza iciye kuri we nyene yarayisavye iramwumvira murazi neza yuko kuva amatora y'ibihumbi 2015 aheze twese yaciye atumenyesha kandi turavyemera yuko manda yo kuva mu 2015 gushika mu 2020 ari manda y'Imana koko yaciye manda y'Imana kuko uravye Imana niyo yaciye yakira ubukizigenza mu gihugu cacu ivyo yavuga vyose musubiye inyuma mukavyumviriza mukabizirikana musanga yari mpwemu y'Imana kuko ivyo yavuga vyose vyaca bishika murumva ko atari umwana w'umuntu ameze nkatwe murumva yuko yari yamaze kuja mu mpwemu y'Imana Imana rero iramuyobora arabitegura ingene azogenda kwicarana nayo atuvamwo koko Imana yarabiteguye abarundi ntitwakwihebura kuko tuvuze ngo twihebure uwo cyayumvira naho ko Imana ari yipanga ibintu iyici muhamagara kijya gihe naho tuba tugeze hehe
twiyumvire niyo yacivuga iti ngo wicare ngaho impande yanje tugira dutangura amatora, mwibaza ko vyari kugenda gute? Ariko Imana iramuyobora, iramubungabunga, iramuha amagara meza, aratunganya neza igihugu gushika naho atunganya n'uzosigara araremesha abarundi. Je nagira ndababwire, jewe yagiye yashikirije icumu, ndavyemeza. Yarashikirije icumu, aranshikiriza isezerano Imana yahaye abarundi, ararinshikiriza kandi arambwira ati nawe kurya narigendeye nawe uzurigendere. Aranshikiriza, novuga nti niyo koko niryo cumu yashikirije, kuko yarampaye ubutumwa tuzoza turahanahana twese. Nuvuga yuko igihugu cacu isengesho twagize tugasaba Imana, Imana yaratwitavye kuko yagiye mu buryo budasanzwe. Muravyibuka twari ngaha nyene aho imbere y'igicaniro, aho yasengera indongozi nshasha zatowe, agasengera n'indongozi bakoranye, kandi akavuga ati, agatanga impanuro zitari nke, akanavuga yuko ahejeje kutwatira. Hari ngaha nyene. None ga yemwe iyo Mana yakoze ivyo vyose ntitwayikomera amashi? Eregi atasiga aturemesheje, uno munsi tuba turi mu kajembegete. Ubumwe wese aba ariko yiyumvira ivyiwe, mugabo raba abarundi twese turaremye. Ubu rero n'igihe turavye ingene bimeze, n'igihe cyo kugira umwizero, turavye ingene tumerewe. Sogokuru wacu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza adusize heza, kandi nawe agiye heza kuko yari yarahakoreye. Ntitwomukurikiza rero amarira, kandi tuzi ko agiye heza, na twebwe adusigaranye igihugu ciza.